Turabaramukije cyane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo shishikare kubana namwe mu byanyu no mu banyu nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye muteramenye na jewe Jean Imana irambona nkabaje basanzwe ndabatunganiriza bino biganiro kandi nkabaje basanzwe bashikiriza ibyo byatunganijwe. Uyu munsi rero mfise ijambo ngomba ko dusangira dusoma mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya ni igice ca mbere umurongo w'18 wonyene. Hanyuma duce dusenga Imana twumvise Imana iganiriza imitima yacu biciye muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Ayo majambo avuga ngo enda nimuze twitature nikuhoraho agize naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi naho vyotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi n'ano majambo ngomba ko dusangira hadugomba guhagarara kuri ijambo rivuga ngo naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku bizokwera nka sherega. Hano Imana yari kirabwira Abisirayeli ibahanura canke ibahamagarira kugira ngo baze bayigarukeko bihane ibyaha bakoze. Kino gihe cari igihe Abisirayeli bari baravuye ku Mana mbere ngo irabareka bategwa n'abansi babo, no kuvuga ibihugu byari bibakikije muri kiriya gihe cyo mu isezerano rya kera. Baraterwa baratsindwa kandi ivyo vyahora biba iyo Abisirayeli bagendeye mu vyaha bakayicumura ko hanyuma ntibihane. Yarabatuma ko bavugishwa nayo kugira ngo baze babwire ubwoko bw'Imana kwihana, guhindukira Imana kugira ngo basubire mu migenderanire myiza hagati yabo n'Imana. Hanyuma iyo bakomeje kuguma muri ubwo bugaba canke muri ivyo vyaha Imana yabahanuye kwiharama ntibavyihane, haragera igihe Imana ikabareka bagategwa n'abansi babo hama bagatsindwa mbere bagatwarwa ari nyagano. Muri biriya bihe iriya myaka igihugu kinesheje ikindi carafata abantu kikabatwara bakava mu gihugu cabo bakabatwara bakagenda nk'ari nk'imbohe, novuga ngo ari bari captive mu gihugu cabo batsinze. Rero ngaho Imana rero ihamagarira Abisirayeli ngo enda nimuze twitature nikuhora hagize naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi naho vyotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nihimbazwe. Hari ibintu ukurikiranye neza usanga mbere y'abarere ibyo bavuze ngo satani ni sesa nkuyoze, arakosha gukora ikintu, gukora icaha, kandi akiri karakosha akwereka yuko uzokwihana ejo nta ngorane. Akubwira ati none hari ikibazo, niwakora ibi ntuca wihana, niwacumura ntuca usaba Imana imbabazi, niwakora ibi nibi hari ingorane none bisaba iki? Si ukuvuga ngo Mana mbabarira Imana igaca kubabarira. Ariko mugabo iyo kameremere y'umubiri na shetani novuga ngo bimaze kukosha ukabikorokeramwo ugakora ibinyuranye no kugomba kw'Imana, igitangaje kandi kibabaje nuko ryacu ryakubwira ngo uca wihana nta ngorane, ejo ni ku munsi wo gusenga, hirya y'ejo muzosenga, uzoca wihana nta kibazo. Niryo rica rihindukira rigaca rigutera ubwoba rikakwereka yuko ivyabaye Imana itokubabarira, Imana itokugira imbabazi, kumbera ahubwo ivyabaye bitagikunda yuko wokira, bikakwereka yuko mbere iryo rikakwereka yuko mbere ahubwo nyene kabaye naho woraramwo atacoba kigikunda, bitoba bigikunda yuko harigwa umengo ntiwopfa usubiye kuba umuntu muzima, ntiwosubira kwemerwa n'Imana. Ni ukuvuga ryajwe ca rihindukira ko rikakwereka yuko ivyo vyo kwihana ataco bivuze, atari co vyohindura, wamaze kumenja wamenja nyene kabaye. Ariko mugabo ngaha tubona kujambo ry'Imana rivuga ngo nimuze twitature. Imana nyene umuremyi w'ijuru n'isi niyo ihamagarira abantu bayo ikababwira ngo
naho mwacumuye, naho mwamvuyeko, naho mwangararije, naho mwagiye kure yanje, naho mwacumuye mugakora ibidahwanye n'ubugombe bwanje, ariko kuko nkiri Imana yanyu, kuko ndabakunda, kuko ndabababaye, kuko ndabitwararika, kuko nkibafitiye imigabo n'imigambi myiza n'ibyiyumviro byiza by'amahoro, enda nimuze twitature ibyo biduteranya, ibyo biri hagati yanje namwe, ibyo bituma mwebwe mutemererwa kunyegera nk'abana banje nkunda. Nimuze twitature, nimuze tubitorere umuti, kuko naho byoba byinshi gute, naho vyotukura tukutuku, naho byosa n'agahama, ibyo byaha byanyu mwebwe abantu banje nzobihindura. Mwebwe icyo musabwa ni ukwemera mukaza mugatunganya ibyo mwajaganije, ibyo mwononye, ibyo mwacumuyeko, ibyo mwancumuyeko, ibyo mwagendeyemo bitampimbara, mwamaze kubibona murabizi. N'ikimenyamenya ni uko ijwi ryo mu mutima ribagiriza. Ariko mugabo, hamwe mwotera intambwe mukemera mukaza tukitatura, mukaza mukasaba imbabazi, mukaza tukiyuzuza, biracashoboka. Umve, Imana yo ubwayo ivuga ngo biracashoboka yuko ubabarirwa ukemerwa nanje. Biracakunda yuko naho byoba byatukuye tukutuku, naho byoba bisa n'agahama gute, naho byoba byirabura tsikiri, ariko mugabo biracashoboka ku muntu wese yemeye akaza azanywe no gutunganya, azanywe no kwitatura ibyamuteranije na jewe Imana yiwe. Nta n'amajambo rero burya singomba guteba, murazi ko kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba, ariko mugabo ngomba kuguhamagarira nawe. Birashoboka, sinzi ibyo umaze iminsi urimwo, sinzi ibyo wakorokeyemwo, sinzi ibimaze iminsi bikuboshe, kandi ibyo ukaba ufise ijwi rikubwira ngo wewe karabaye, wumva uri dekuraje, wumva umengo wewe wacumuye ibyaha byinshi cyane, wumva umengo warahemutse, wumva umengo waramenje, wumva umengo ibyaha wakoze Imana ntiyokubabarira, wumva umengo nta mbabazi ziriho zoboneka ziza zituma usubira kuba umwana w'Imana ngo Imana ikwemere. Ariko mugabo, ijambo ndakuzaniye muri kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi ni ijambo rikubwira yuko Imana ikiteze ibiganza byayo, iracaguteza amaboko, iracakurindiranya ugweza, iracakurindiranya igishika, hamwe wo kwemera ugatera intambwe. Ahandi mbere mu majambo yavugishijwe na Yeremiya uvugishwa n'Imana, hari amajambo avuga ngo pfa kwemera gusa. Urumva Imana irinzi ivuga ngo pfa kwemera gusa, ni nkaho muri make ibivuze ngo biragoye kuvyemera n'umutima wawe wose, ariko basi niwemere, pfa kwemera nyene, wemere gusa ko wacumuye. Hanyuma naho bamumengo mu mutima ntiwemezwa neza, cyangwa se umva umengo nyine uracafise gutera igere kumengo ntiwacumuye, ariko pfa kwemera gusa. Urumva rero Imana nzanywe no kukubwira yuko igumi kwingingira kwemera ibyo umazemwo iminsi bitayihimbara, bizananye mu mvugo, bizananye mu vyiyumviro, bizananye mu vyo urabisha amaso, bizananye mu migabo n'imigambi, bizananye mu ngeso zawe, bizananye mu nyifato, bizananye muri wa mubano ubanye n'ababanyi canke n'umuryango. Ibige byose wumva bikwagiriza mu mutima yuko wacumuye Imana, umengo ntiyobike kubabarira. Nzabona kukubwira ngo Imana yo siko bimeze, ahubwo iragushaka, igomba yuko wihana ukaza uzanywe no kuvuga ngo Mana mbabarira kuri bino na bino na bino. Hamwe woyibwira, Imana ifise imbabazi, Imana irakurindiriye, irakwiteze, Imana iragushaka. Ariko icyo ugomba ni uko uzanwe no gutunganya no gusaba imbabazi, ukavuga ati Mana maze iminsi mboshwe n'ibi byaha,
maze iminsi mboshwe n'izi ngeso mbi, maze iminsi mboshwe na bino nagendeyemo, maze iminsi mboshwe n'ibi niwabidondagura ukabibwira Imana ukihana ukazuzamwe no gusaba Imana imbabazi, Imana icikugwiza kw'imbabazi. Kandi ibyari bimeze nk'aho bitukura tukutuku, Imana igusezerana biciye mu ijambo ryayo yuko ibihindura bigasubira bikera nka sheregi canke nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Birashoboka rero kumaza iminsi hari ibyo wakorokeyemwo, hanyuma mugabo ukaba ufise umutima ukosha kugira ngo niwigumiriyo wowe ibyawe byaraheze ntiwowe ukibabarirwa. Ariko mugabo nzabona kukubwira muri kino gitondo gishasha yuko bigishoboka, Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, hamwe wo kwemera ukaza kuri yo uzanywe no gutunganya ibidatunganye, Imana yocigusha mu mugabane wabo yemera. Kandi ibyari bimeze nk'ivyaha bitukura tukutuku, isezerano biciye mu ijambo ryayo ko bihindura bikavyeza bikera nka sheregi canke nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'amajambo acishije muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, atubwiye yuko naho ibyaha umuntu yakoze vyotukura tukutuku bigasa n'agahama, naho vyoba vyinshi gute, ariko iyo yemeye akihana ibyaha yakoze, nawe ucumubabarira ukamwemera ukamusubiza mu mugabane, mu mugwi w'abana wemera. None rero umuntu wese yemeye kwihana akavuga ngo Mana numbabarire, sanze hari ibyo mazemwe iminsi nagendeyemo vyamboshe, kandi mu mutima numva ntsinzwe n'ijambo ryawe, ndemejwe neza yuko hamwe no kwemera nkaza nkihana ngatunganya, nawe wocumbabarira. None rero umuntu wese avuze ngo Mana mbabarira, Mana nyeza, Mana ntunganya, Mana ndakwingize ngo usibanganye isinze ry'ibigabitanyo byose maze mu iminsi mbohewemwo, uyo muntu n'ucumugwiza kw'imbabazi nk'uko wabisezeranye biciye mu ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana, turakwitezereye kushishikara kubana natwe. Umuntu wese akurikirana kino kiganiro numugirire neza, wirigwane nawe, ubane nawe ahaza kwirigwa mu bikorwa vyiwe vya misi yose, abone kugira neza kw'Imana. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu natubisabye tuvyizeye, amen.